tangaza ariyumvira hari umuntu umwe yigeze kumbwira ushaka wenda kubwira n'abazi barareka n'abagabo ngo n'abagabo mva ndakubwira ngo ngo umugore gatwara inda ngo munda ngo umugabo naka gatwara inda mu vyumviro mu mutwe akayitwarira mu mutwe wenda kubwira impamvu si wowe nyine uzobwiye kwitwa umuvyeyi wowe uri umukobwa twiyumvire n'abahungu nabo nyene urumva nawe ahare baragutera amashugwe oyaha mviriza umukobwa twayinda c'est vrai ubuzima bwe bwe n'umuhungu nawe nyene bwe none si wayitera si bose mbe ababihakana nabuze yahihakanye nyene none umwana avuye ku giti none yaturutse ku giti mugara afise se nka Briana yavuze ngo ngurakingo ndamukeka uvuze ukonye nera ukavyara umwana wari ufite ico kintu cyo ko ndavyaye umwana aciye apfa ngo hama ngo nsubira muri bwa buzima none usubirayo deja umva ndakubwira nera wewe umva wowe menya umunsi wa mbere we gusa umunsi twayinda hari ikintu warayitwaye ne ayisabagiye ukuntu yicaye man acahindukira goca ngo urumva rero nera wewe mukoze ku mutima ufite ubego je basi none simakana ndayitwa none nukuntu yimbajije manu mengo warayinteye kubera ukuntu mbwate ngo abakunzi ba Magic Channel TV nibaze ko mumeze neza je ndakomeye cyane gose kuri mikoro muri kumwe na Ornella Kimana naye ndabakumbuye as always. Sasa uyu munsi ndi kumwe n'abantu babiri abakobwa batopye hano ndi kumwe na Leila Irakoze. Leila ni umu host mushasha nawe nyene tugiye gukorana guys, j'espère que vous allez aimer. Ni umukobwa murabona ko aratovye you know. Aha nawe twaba turi kumwe na Aksa. Bite Aksa kunda urujisho nibiki sawa na wandaje urujisho Misanda kome. Uraho. Meze neza. Cyane. Yego ndakomeye cyane. Agbiteshe. Ni bon, meze neza. Urakomeye. Ndakwakiriye muri Magic Channel TV. Merci beaucoup. Nanje bamabanya imisi yose mabanyakira. Mutumire wose duhura kashanyakira. Like simaza amezi nga. Kamva kanje karamenetse. Ariko vraiment nibatse ko banabiboye mu boss atesta. Ntagorana je nk'ubu yankuye mu gitanda nijyaye none kanera woza basi muga ngushatse woza cyangwa utashaka na Jean tu fier tagira mahera ntapfu bose ndakongera Magic irakongera ega turafise amahe sinzi ko mwabibonye Aksa ari ukuntu afise agashoko kwawe sijana manaye mubwiye asa na Hosy ni petite sœur wiwe abatabizi nuko utanga amatangazo bayagusavye jewe nico canzanye ugenda bapresente na Mutoya wa Hosy none wazanga no uza gutanga amatangazo nera urashisha tenda ukunda cyane gose uri baraguta tu simple anyways guys ubu rero as nkuko mubibona twicaye turi abakobwa ntabwo tuba tuje kuganira juste ma bla 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 tuba tuje kugira tuhanurane canke tuvuge ibintu babiri important kuzima bw'umukobwa. So nafise ikibazo ni kubera iki iyo umukobwa iyo abari irresponsable canke umukobwa nyene ubuzima nyene umengo si hari you know amaze kuvyara aca ba mature tegezwa kuba mature ndakubaze ne kwanze ndakubaze ikibazo uramaze kuvyara weyo bon je sindavyara ariko ndafise abandi bagenzi sivyo like twara abagenzi kandi ivyo ibintu bisanzwe like niba abandi bameze guca babakubwa nyene bafisina urabona abana nyene usanga siho bari ariko bamaze kuvyara urumva barabaye mature ku buryo bwabwo bwose dukorana uri hehe dusangire kamwe oya nibikunda ndi occupé ndi busy like komaza uri busy mu biki ndikunda rondera ubuzima banzirinde ndakubwira ubye mu buzima uko ubona ibintu siko abantu bose babibona wowe nimba umaze kubona ko hari abantu bavyara bagakura ari n'abandi uturanyatatse kuri Magic ahantu jewe ndi umu host uranyatatse none ikosa riri okay anyways the black okay
ndakwatakanye Okay, uko mbona ubuzima siko ndabona. no Okay. gukubita nitwara nabi Turagwana ga. nera n'umuswahili yoneje Ya, nizo muswahili man. ndagutinya vreo wewe ndagutinya Kandi abandi bantu mengo ndi Mengura kagabo. lazy. Ngaye ni mengarakazi kwa. nera do yarenge Uzavye. Mengo muzane kubuntu bw'uruhu. Vya vrai. Niyo impression hanga. Okay, ukindaba waso direct nari. Okay. Nkubona Paul la première fois uyu mwana umufi naseko. Yo kwataka. Ntabyo hari umuntu ututse canke uvuze nabi. Arakurabisha ijisho akaca hora ariko wewe koga umuhozi jamais yo bamara mengo umviriza ingonda kwereke wewe kandi wewe wavuze reka yo ndakwereke ro yo chapata ni kamba mbiri akakwereka ni ingonda kwereke oya basha dukwinda babwitswe rero ntari muzi arafise akantu ko gutinyika okay donc kandi rero ngura umuswahili wahandi wo mwisite bon wo mwisite woje ndo agututse mwisite mwana mukaja kwambara amapantaro mukaja kugwana ne ntibirashika ukagwana n'umuntu nyene oya vraiment mugabo par contre kera nkiri umwana nkiri mu adolescente quoi sinagwana n'abakobwa nagwana n'abahungu cyane nageze kugwana warabakubita canke umva twarahana mani twarahana mbwa nto kwitenga umuntu agusumbye ingufu na tumuvuga ati ewana mfiriza rero nje singe n'uburofa mani we piti ndaguko man je singeneye man nakugwana kera ne na biragusa rero niga primaire nageze kugwana n'umuhungu mwe ndamuniga amakoro kumwiza kandi rero nikira dupfuye ndamenye micro y'abantu wamuhoye nukuri ntaca twapfuye gusa nuko baje kuduteranya ngo nta numwiyonesha ubu nyanja badushize ahantu hari ivyatsi turagwana asha ndamufata mukani aramfata nje ndamufata mukaniko umuntu aje gutabara ari papa yasanze tuko turagwana abana ko barashengera baze barafana abafana banje bari baragwana yari Johnson ubu ngo bazina mwita apana axa Johnson hiraba zijyangwano kenshi iyo mukize ngo muragwanye hari umwe abavuga ati mana ndakusabye bihere umutima avuga ati ndasabye bose bihere batubangukanye papa yaje kubangukanya wakubiswe cyane yasanze mwandi ko namuniga kandi umuhungu hama baradukurako aradukubita twese mugabo yashije kumunaka aduteranya nawe acaramuha mugabo hake twapfuye ni ukwiyemera gusa nariyumva ingufu bya bindi nyine byo kwiyemera sino nababwiye sujet oya none kibega bashano habara abakobwa habara urusaku hamari induru haba just ndavyara ariko nako ndabwira ko mfise abagenzi benshi kandi même batanazinanye entre bo mugabo tuzinanye jewe mugabo agiye kuba mature mu nyuma inyuma yo kuvyara okay nanje ndafise uwundi yavyaye mugabo nta différence yigeze ibaho entre kuvyara no kutavyara erega au fait à chaque situation kubera yuko umviriza ndakubwiye kubera yuko donc bivanye n'abavyeyi bafise bien sûr hari umuvyeyi avuga ati zanashanze umukorera yarafise imyaka ingana 19 ans iyo kabivana n'imyaka bafise iyo kiri mu mineur abavyeyi barabitanga bivana n'umuvyeyi abavyeyi bufise abavyeyi bari kuru bashobora kugufata just bari kuri baco baguma bagufata nk'umubebe kandi bakakurerera mu bisanzwe murashanga rero dututse tuzane micro carvati iriko biranje yo ndumiwe atumara baje cyane gose okay reka ndakubwire hariho uwonzi donc yaba ku bavyeyi biwe yaratwaye inda mama we ifata nk'ibintu bisanzwe by'uburova nyene biraho birashika waramwegerera mama we asanga yayifashe neza nta muvyeyi we ico nzi coco nta muvyeyi we igara yifuza ikintu kibi ku mwana we iyo bibaye uvuga ati nta kundi urumva nakaravuga igito gitabwa iwabo ucumuta none ucumwirukana hariho nk'umuvyeyi nigeze kubona kandi imana izo mubarira umwana twe twiciga primaire umukobwa catwarinda acaramwirukana se yamwirukanye kwangara kandi yirukana mama wiwe
donc ngo amurera nabi hariho abapapa ba Mviriza, hari umukobwa n'uwa nyina mu bisanzwe twaragowe n'ukuri twe turaja kuba abagore twaragowe abana bagize ingorane babishaka kuri twebwe umengo twe nyene turera ariko amva n'umugabo umuvyeyi bari bagiye kuba baravyeyi agaca mwirukana umwana akaja gusufa baje kumurondera umwana agira vyare indageze muri 9 mois sha narimviye n'inkubu baragiye baramutererana hahandi bimwe yarakeneye yuko akeneye support y'abantu baramubuze bon nibaza ko comportement z'abantu ziratandukanye hari umugabo avuga ati akuze none nyine ishapuri bajyaye mba nabwiye ati bivana abavyeyi office rero n'uwundi yatwaye inda muhiri wamengo ni ibintu bisanzwe aratwara ndaravyara ahejeje kuvyara carazana n'indi ya kabiri urumva kubera ko nyene yabonye ko ari ibintu bisanzwe niyo mpamvu rero bivana n'umuvyeyi kandi aho hose abana umuvyeyi akarera abo bana gusa nta muvyeyi n'umwe naho biba bishitse ukonye bikagenda uko hariho umuvyeyi avuga ati none ndamukubite ndamwirukana ndamwica gusa urumva aragira ako kantu aho gashota ugiye ubonye abandi bakobwa bangana nka basohotse neza umugabo ukaza kuba harakantu umuvyeyi aragira akajaja umuvyeyi arabaho nyene batwege umuvyeyi arandushije ikintu c'est vrai yarakuzanye aragutunga umugabo urumva nicubahiro base mu bisanzwe kuri jewe si responsabilité gusa y'umuvyeyi oya meme n'ibyo mukobwa afite responsabilité donc ujyashikirwa n'ikibazo aca ba Mathieu jewe ujyashikirwa n'ikibazo akabona nta kintu gihindutse peut-être ka ibintu nyene abona bitarahinduka mugabo fandofa arahindura ego n'ubundi erega naho wowe usaragurika gute naho wowe ushushe gute umwana nikindi kintu urabona kujyanye tubisha no mu buzima kandi twama tubura misi yose wewe nk'uracara umukobwa sivyo hari ibintu umuyumvira gushopinga uronse amahera gusohoka house party zobatsore neza umukobwa zosura kumugarukaraga amasano kubamaga je sinzi ko bamuhaye enquête ngiyo nzinde kandi iyo ni nderonke umugabo muhaye jambo uramuri akavuga aha ntabwo uri umutumire cocktail aturi muri deba man aturi muri deba ukunda ko mushobora kuvuga urabona tiko ndatuka ndaba muhama murawe umuntu kigitangaza n'igi gitangaza umuntu ariko aravugura muraho menshi il faut que twiconcentre nari navye amajambo menshi muriro niyo ngora iradiyo zibiri turi muri affaire umvize ngire oya okay basi nawe vuga basi ndakumwanya kasi nawe bwaheze kamenda guys ndababwire afisa amajambo ntagenda mugupa vraiment ntitwova nukuri ntitwova no ngahanye mugabo ngerageje kuri ibyo kintu kurambwira ibyo biratahurisa yuko umuvyeyi ashobora kuvuga ati reka tumurere reka tubifate nyine like ngumengo nibisanzwe turabavyeyi sivyo mugabo si bose man si bose mugabo abantu bose twahuye nabo ntabwo bari abantu nyine uvuga ati ngo abavyeyi babo bagiye kubafasha abana ego barabakunda abo bana sivyo mu nyuma nyine pa après barashavuye vyaraheze barabakunda après mugabo umukobwa hakuntu somehow ahinduka umva ntabaki wa wundi ni kwa ninda kubaza ureka guhinduka gute premièrement umwana ararize mwijoro ma 3 heures 2 heures ufisitiro urumva kandi abandi ntibabyuka ngo bamwonse niwe utegerezwa kubyuka mwonse rero hajya ahantu nawe uratebuka vuga ibintu nagiye je ko ndikunda vyumva birahinduka nera none ndakubaze sivyo ndakuyereye ufashe micro guca hejuru guca kandi bazibona wewe ufashe micro guca igute mukuru wawe ushaka kumenya ibintu byose wowe ntubimenye ushaka ndifate gute noje kiranje ubona tubati ngo ndi muri koradi ko ndaririmba meze gute twagiye hors sujet ibintu byose sorry anyways umenga ndiko ndimaje ndi muri korari meze gute uri muri korari vrai muraririmba usije no kuririmba nije yibirima na nyofisi nacumaze ngo gukunda urakunda kuririmba mugabo byarakwanze peut-être ko kagerageje naragerageje nange makuru mugabo mvirize nange vamwo sivyiwa kweri iki nabyina okay
tube sérieux rero tube sérieuse plutôt warunyereye tube sérieuse anyway kuri wowe rero nk'umuntu mwe muko muravuga nkumva umwana ibiki bishitse naho ugasanga uwo mwana ntawavyaye canke kuri akushuma arapfuye somehow birashika sivyo ukivyara arapfuye canke uranamutahanye meme mu iminsi mike arapfuye mugabo par contre baguma bari responsable siziko ivyo bintu urabibona jewe basi je nibaza yuko bari responsable abavyeyi b'umwana mani abakobwa nivyo ndiko ndavuga je nibaza yuko bacha baba responsable ukuntu bacha baba mature gusumba uko bari bameze je nibaza yuko si question y'umwana gusa ego umwana peut-être kuvuga ati kuko si bose usanga leur père baba bakundana sivyo peut-être ko urabona ati wow ndavyaye something kibe cyavuye muri jewe ni kintu mba numva ko ni jewe c'est quelque chose que j'ai créé moi-même ari ukuntu wumva ko uragikunze ni wow ugasanga nyene uragikunze gose nyene ukumva ko it's better to fight for it genre banzirindire gato urumva siba vyiza yuko ukigwaniriye ukumva ko wokwiruka ugira umwana aronka amata ugira umwana aronka amapampers umva ibintu nk'ivyo ugasanga ubaye responsable kandi wese ndose wagutumira kubera ko ndindira none wewe ndapinwe sorry nabitse ko urunyesite sishaka kurindira ngo none ibintu ushaka kuvuga bice ndaganje ndibagira ndibagira nabivuze muri ako kanya ndavyibagira okay ndaguciramo uvuze ukonye nera ukavyara umwana wari ufite ico kintu cyo ndavyaye umwana aciye apfa ngo hama ngo nsubira muri bwa buzima none usubirayo deja umva ndakubwira nera wewe umva wowe menya umunsi wa mbere we gusa umunsi twayinda hari ikintu gihinduka warayitwaye wewe ukuntu yicaye man acahindukira goca ngo urumva rero nera wewe ukoze ku mutima ufite umengo je basi none simakana ndayitwa none nukuntu yimbajije manu mengo warayinteye kubera ukuntu mbwira ngo biza rero wewe nkawo utwaye none wewe warayitwaye okay basi nakarorero basi sivyo ko ndavuga ati utwayinda c'est-à-dire ko n'ubuzima bugiye guhinduka umunsi wa mbere nyine maze kumenya ko ufise inda uvuye mu ciciro cy'abakobwa deja ugiye kuba umuvyeyi urumva ugiye kuba mère de quelqu'un hama kandi ntibisaba yuko ngo baba bisaba yuko kuba umuvyeyi ngo ni kuba warubatse urugo oya niyo wowe uri muhiri wanyu ukaba uri donc uzi ko ufise umwana macang inda utangaza ariyumvira hari umuntu mwigeze kumbwira usha wenda kubwira n'abazi barareka n'abagabo oya ngo n'abagabo mva ndahubwire ngo yanga umugore gatwara inda ngo munda ngo umugabo naka gatwara inda mu vyumviro mu mutwe ngayitwarira mu mutwe enda kubwira impamvu si wowe nyine uzobwiye kwitwa umuvyeyi wowe uri umukobwa twiyumvire n'abahungu nabo nyene urumva nawe hareba aragutera amashugwe oyaha mviriza umukobwa twayinda c'est vrai ubuzima bwe bwe n'umuhungu nawe nyene bwe none si wayiteye si bose mbe ababihakana nabuze yahihakanye nyene none umwana avuye ku giti none yaturutse ku giti mugara afise nka Briana yavuze ngo ngurakingo ndamukeka ntiyaramuzi none ntawazi nawe yumva uwo birumvikana bazi ariko duko ndavuga ku mwebwe babiri donc je ndantwayinda mugara akayitwarira mu vyiyumvira akavuga ati umwana azo kwambara iki donc umugabo nawe akija kuba stress ico umwana azoza kuri iyi si yambara icazoga bica bituma umuntu aba mature ejya ama stress nivyo rero biza bikagukuza sivyo nivyo bica biza kumva yuko bwa buzima warusanzwe ukiri umuseribateri canke ukiri sinzi utari umuvyeyi uhinduriwe ibihe ubuzozura raronka umushahara cyo wiyumvira bibero y'umwana amata yike ego nawe ntiwiyibagiye mugabo hariho utundi tuntu tuza kumwa urumva hari ibintu byinshi usanga wibagiyemo uwo mwana nawe utamufise atagutera stress mugabo ugasanga urahindutse ndafise umwana jewe kuntu bimeze komyama ukimenya ko okay twese turafise abagenzi bari mariye canke baba baratwarinda muhiri wawe uba bajije umunsi wa mbere umenya yuko ufise inda byagenze gute
benshi barakubwira nararize voilà. donc bararize kwa Benshi umviriza. hariho abakubwira ati nararize mwabonye magic mwabibonye Rajamba bifite ibintu byinshi byo kuvuga. okay basirindira manze meza okay lidera barizwa niki barizwa yuko ndiko ndabavuga. umwana aje ndacari jeune ntavyo nari napanze amadoleur. ntabyo nari napanze uyu mwana aje bigiye kubaho gute agiye kubaho gute est-ce que papa wiwe azomwemera cyangwa ntazomwemera kuko ari nawe abafise akantu ko Voilà, yes. hama acagira shwa zibiri est-ce que ndamukureyo canke ndamugumane hajya arabifatira umwanya kuko novuga gute aricara akabyiyumvira neza kenshi ujya rero yafashe decision yo kumugumana avuga ati ikizoba nzonya umuti bro ategerezwa guhindura mentalite kubera ko hajya muri ujya mwanya arabyiyumvira akavuga ati ndamukureyo canke ndamugumane ujya yinza afata rero ijya decision Umviriza na. Oya reka ndiyumvira. iyo decision iragoye iyo decision iragoye wavuze ngo uzoje kwicara n'umuntu ngo afise iyo nda sivyo umubazi umuntu yavyariye muhiri wabo umubazi igere byagenze wa mbere umenya ko Byagenze, kiri muhiri wanyu dogitaragira mariage bibaho ntushobora kunezerwa uragira ubwoba nyene ahubwo umuntu anezerwa n'umuntu yagize mariage surprise umva ataraje imbere guca canke azaragira yerekana mu bantu canke umugabo yaragisha acamubwira ati surprise acamwereka test voilà burya bwoba rero bakiri muhiri wabo burya bwoba bagira abanje kwiyumvira nibwo butuma n'ivyumviro bihinduka ufite urumva nyene sinzi ko mumaze kubona basi jarakane sinzi umuntu twese mu mugenzi wanje ejo sinari mbonye umwana vraiment sinzi naringiye muri studio ahantu camura umuvyeyi ari yifotoje n'umwana wiwe tumuri nyine bose mbona abajene tutavuga ati yo naho ndiyumvira nsanga mu byakiri muto cyane hago umengo urahishurirwa ibyo biro by'iwanje nkasanga akimuvyara yaraciye mu masirago nyene menshi mugabo kuba ndabati umwana araryosha umwana araryosha umubonye akuze araryosha utanga kumubona ko atembere gacavuga ati gaca wiyumvira vya bindi gaca bagutwara muri pass passe compose urumva gaca wiyumvira nyene kiragyo yitwara wiyumviye kumukuramwe wiyumviye nyene ku ibintu byinshi byabijana fwa ugaca umubona aca gumunezero sha nga kenshi ivyumviro bihinduka akifisi aho muri zya 9 mois aussi oya bivana abantu baba bari kumwe nibaza yuko apana baba bari kumwe nibaza none nera ndakubaza umviriza uri kumwe na je turagwanye muri magic turagwanye karabaye guys vraiment umviriza uri kumwe je ndumugome ndumwana mubi basi sivyo ndumuhanuzi mubi cenza ngufise inda sanze uri mu byumviro nka million des kurumva ati mashina bikure ndayikuremo ndabigenze gute aho ati yikuremwo urabona ubuzima bwawe urabona ko uzosubira uzurasohoka urabona uze nka kuzubona ko ibintu byinshi twikuramo ndakugeta iminsi sugira uyumvira nabi bivanye n'abagenzi ufise uyumvira neza bivanye n'abantu muri kumwe ndashobora kwiyumvira je negative donc uvuga ko fréquentation y'umuntu ituma yuko ashobora kuba mature canke immature urakura ku nguvu bivanye nabo umugendana none basi ubu basi ntaco arancumise neza numvise umengo n'urushinga okay nderugira umviriza dose dufate ubunye wowe nturagira mariage uranuka ubu nturagira mariage umunsi wagize mariage ubuzima uri kuraba mu munsi n'inguzo uba oya mariage c'est autre chose mugabo ntikudavuga ibintu byo kuvyara ico cyane none yose autre chose byaguhinduriye izina byaguhinduriye ubundi buzima yo man ntatukana mbarira aha twoganira ntiduheze sivyo guys gusa ikintu mukwiye kumenya ni uko je de ma part nuko nibaza yuko iyo umaze kuvyara ijya douleur ya mbere ko nje ndamasukana n'abantu benshi maze kuvyara uzumva ngo nagize douleur kuva mbaho ntaragira donc ugumana umwana utamugumana hari ikintu gihinduka muri wewe kuko hari indi façon uba wiyumvisemo comme une femme kuko umugore n'umukobwa ntushobora kuba comparer si bimwe umugore ashobora kuvuga ati nje mfite ama experience petite wetekana urumva ariko umukobwa azamva ni bya bindi byaguje donc umwana umugumana cyangwa utamugumana nibaza yuko il y a douleur c'est ça être une femme
you know. Bon, ego si bose bahinduka mugabo la majorité des gens y'abakobwa pardon nibo bahinduka. Ndenda kubaza kweki twavuze ku bakobwa tavuze n'abagore twago jewe nariko mvuga ku bakobwa niyo debari hari kubera ko umugore nubwo yoba mature nta kibazo kuko deja arariha inzu arariha amarasiyo akagira ibiki ntaba abakwase na nyina mugabo umukobwa nubwo yoba mature cyangwa immature abavyeyi be barariha amazu arabatutse ngo abagore naho nkoba immature nta kibazo nta na kimwe no nta na kimwe nukuri kubera iki kubera ko uvuga ati nje ndubatse de toute façon hari ibintu si ariko arancanganya agira nteranye voilà acabona mama wiwe kandi abafite n'umuntu amufasha umugabo wiwe ivyo vyose yes nk'ivyo vuze n'ivyo kandi n'umugabo wiwe bari kumwe baba babaye deux donc bagomba gufightinga ariko uri umwe biragoye. So ladies and gentlemen mwakoze kudukurikirana nibazi ko mumeze neza aussi kandi mwakoze kuma mutwitwararika kandi hazi kwaryohewe naryohewe cyane ntwe n'abakobwa beza you know turagushimiye cyane Axa n'abantutse bataje sintaruka nditonda n'uyu nyene ansaza okay ninda bikubajije ivyo byo gutaruka kugenda umengo ndafise ndiko ndaregreta ivyo nagiriye kuri kamera tuzaba duhura muri village avuga ati wa musaza kandi nitonda uyu mukobwa nta munsi umwe wa muri kumwe ngo utekereze namwe ndamubifuje muzoba muri kumwe muzishamona ko ivyo muvuze ari ukuri ntushoboka utiruranyandagaje nukugira nibaze kumbona babibaza ko je ndumwa abakozi barakuzire kare Leila non merci beaucoup ego bien sûr merci bien sûr ko toshobora dukora mbwo sanga umwanya nta mwanya ufise wari ufise ibindi usanga ndikoranye amin merci rero gumanda kwakira muri Magic Channel naje bakuma banyakira nawe ndakwakira mpaka rero abaravye iyi video mu gitondo mugire umunsi mwiza abayiravye mu ijoro mugire ijoro ryiza bisous ciao ciao